Mwaje amasengesho nagiye Malawi. Vuye Malawi nagiye kubona umuvyeyi wanje mu buryo bw'imwemu. Vuye Malawi nagiye Nigeria. Birumvikana umuntu yakuza arabakarashika igihe cyose uzovuga kugiye Nigeria abayibaza kugiye kurondera imiti. Naho nyine ntavyazi ko ari influence y'ivyo yarabiye mu cinema. Ni gute yafashe cinema igira ukuri. Nigeria irakora ibitoro. Kubera iki batuyumvire ko ngiye kurondera abapetrolier dukorane business. Nigeria ni gihugu kiriko kiratera imbere. Kubera iki batuyumvire ko ngiye kuraba iterambere kugira ngo ndagigishe ko ndumwigisha yumvirizwa n'abantu benshi. Niko birumvikana ko abantu benshi bibaza ko prophet yobagwaye. Nari mu masengesho sinda kuvuga amasengesho ntara ya jamu ariko yabaye ubaza kibazo nyuma ko ndasohokamo ndashobora kubivuga. Nari mu misi 40 yo ko dafungura namazi misi 6 cyangwa 7 ndi mu ngendo natakintu na kimwe n'amazi nayo nanywa amanca mari misi 33 ndiko ndagiye ivyamwa gusa kandi ku mugoroba cyane iyo ofisi gikorane ntagifise nacyo nakora. Hari umukobwa nabwiye wewe wasinye kontra Nigeria waranyoye amaraso ya dawa aradawa amaraso kuri terre turi mu rupango rwa Maranatha vyabaye Igitega nasengeye umuntu video sirahari aradawa amasashe tuyuguriye tuyasangamo imisumari video wala pu ugiye kuri page yanje urayirondera cange ndayiguha dusigurire aho hose ivyo byose byaba ni kuvuga ntiwari bwamenyane nabo narizi murabo nta numwe twari bwabonanye. Iyo umuntu atangiye kwiteka ko kanaka avomanu kanaka nuko yarondeye iyo Imana ikirindiriye kumu akacibaza kwidatanga. Yes, nkunda ndakuramutse nongera ndaguha ikaze kuri Magic Channel mbakubwira ko ari mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu, mugano w'ibikogwa. Nuko another day another vibe. Ndakubwira ko no munsi vibe yacu yaduteriye neza na neza ituzanira umukozi w'Imana. Ni Prophet Joshua. Benshi baramuzi. Agiye arakora ibitangaza bwiye bitandukanye aho ubona ko ugwaruka. Abagiye bitandukanye benshi muri no minsi bariko barashima. Uno munsi mwashoboye kuzana kugira dushobore kuyaga kuri ibi na biriya inyuma y'igihe kitari gito. Murabona ko abakunzi ba Magic barashoboye kubona tugiye kumwakira avuye mu bihugu byo hiyo hanze. Aravuga ati turamukeneye Prophet Joshua. Nikaze cyane Prophet. Murakoze cyane kunyakira kuri Magic. Ni bamugisha. Nuko Prophet akenshi nkiki kubona ibibazo bitatu bya mbere nkunda kubaza akenshi abandi ba Prophet yo tubatumiye ku TV barafise umugigo wo kubanza gusenga. Hari n'abavyanka akavuga ati je mba navuye muhira nasenze. Hajya kuri Prophet Joshua wewe abona ko gusengera kuri TV hari ico bimara canka avuga ati je mba navuye muhira nateguye ikirere nkuko abandi babivuga. Nemeza ikintu kimwe kuko ikiri mu vyigwa ndiko ndigisha muri kino gihe. Ndinganga senga ni vyiza, ndi muhira ngasenga ni vyiza, ndinganga ntasenze vyose ni vyiza. Bivana nico niyumviriye. Kuko nambwiye kwiyumvira ko ibintu biza kuba kubera ko nasenze. No avansamara ngasanga sigaye senga amasengesho. Nemeza ko ibintu biba kubera ko Imana yabikoze. Imana iramfise. Kuburyo naho ntovuga. Yaza kuvuga ivyayo. Ariko ntaca akirimo. Iyo tuvuze gucya Mana bana natwe. Nangora nta kibazo na kimwe umwe wese bivanye n'uburongozi Imana yamuhaye. Sigura ngo wasengeye muhira aragaheza gigo. Uwaje agasenga akavuga biyava bitagenda neza. Reka nsenge bigende neza. Uyu muntu ntiyari ko arasenga Imana. Yego asenga bigende neza. Bivuze ngo abagikekeranya abafise ubwoba. Kuko mu bisanzwe Imana ni relation. Nivyo nabyiye abantu nabyiye bitangaza birorosha. Kuko ibitangaza nico kintu cyambere corosha. Kuko nta nkomezi zanje zirimo. Ibikorwa vyaheze. Yesu yarangije ku musaraba ndi gute vyongora. Kandi yambwiye ngo nzokora ibirengeye ivyo yakoze. Ico nico kintu cyambere corosha. Ariko ico nico abantu bashira ku inkomezi kugira ngo bakore. Ariko ikintu kigoye nico birengagiza. Ikintu cyambere kigoye n'ubusabana, relation n'Imana. Ubuzima bwa buri mwanya duwayo. Nibwo ubuzima bugoye kuruta n'ivyo abantu bibaza. Iyo bambonye ndiko ndakora ibitangaza. Benshi bavuga ngo kasenge nanje ndugu umusozi nkora ibitangaza. Sinibaza ko ariho biba. Ibitangaza Yesu yarabihejeje kuva kera. Ahubwo ubusabane n'uwo Yesu yabikoze. Kugira ngo avuge ngo wanyizeye azokora ibikorwa nkora, azokora ibiruta kubera ko ngiye kwa data. Iryo jambo uwanyizeye benshi niryo badatahura. Kuko bibaza ngo kwizera no kwiyumvira no kuvuga Yesu ndakwizeye. Kwizera ni ndani mu mutima no kwizera icari, kwizera icyo yagukoreye, kwizera icyo yakugize, kwizera icyo yavuganye nawe bica byoroha. Relation rero ni igoye.
thank you. Nuko ndakubwira ko misi yose nzanye Prophete nk'uyu abafise amajambo y'ubwenge iyo wicaye ndabwira iki ni cya kiganiro wicara ugakurikirana intambwe ku yindi. Nuko dusubiye inyuma gato Prophete hari hahize igihe mwarashoboye kugwara, abandi baravuga bati urabona ko zanguva ati bamwe bavuga ati ni kuri bamwe batemera ati zanguvu zamuheranye. Uno munsi turiko turamubona mu yindi shusho, uno munsi Prophete asa neza, mere nk'abandi ati yasubiriye kuvyibuha. Mu minsi heze hari bari bavuze ati sinamasengesho arimwo siniki atahubwo yagwaye arakomeye, vya bintu biriko biramunywa ati karabaye mu minsi kazoba kabaye. Tugira gutya tuza kubona afashe yerekeza nk'indi bihugu, aho ubona ko hari amajambo menshi yavuze ati mu Burundi yabonye ko vyanse aciye asimbira kurondera za nkomyi ziziwe. Biraryoshe ndiko ndibaza yo shetani yari kuba yanyoye ingorane yari kubagize iyo byari kumukundira kanywa kubera ko bidashoboka kuko igihe shetani yabonye Yesu ku musaraba yarazi ko aronse intsinzi. Cyo gituma igisoma kimwe cyavuze ngo yo nimbura umwana w'Imana wikure ngaho, hamba ikindi gisoma ku ruhande kivuga we rega twe turi ngaho kubera ibyaha byacu uyowe nta cyatumwagiriza. Niko vyavuze shetani yarazi ko aronse intsinzi, ariko twese turazi ko arako kajyo ko kumwaka urufunguzo. Ivyo byuko byo bavyanyoye na nivyo nzi byo vyonywa kuko ni jewe nywa Yesu, sinzi ko byo tunywa jewe na Yesu. Hama niko birumvikana ko abantu benshi bibaza ko Prophete yobagwaye. Nari mu masengesho sinda kuvuga amasengesho ntara ya jamu, ariko yabaye ubaza kibazo nyuma ko ndasohokamo ndashobora kubivuga. Nari mu misi 40 yo ko dafungura namazi misi 6 cyangwa 7 ndi mu ngendo natakintu na kimwe n'amazi nayo nanywa. Amanca mari misi 33 ndiko ndagiye ivyamwa gusa, kandi ku mugoroba cyane cyane iyo ofisi igikorare ntagifise nacyo nakora kubera ikina bigiyemo, kubera ko Imana yabindongoyemo. Mbega bose bakwiye kubikora, ubikoze atacho yavuganye n'Imana yopfirayo, ubikoze yavuganye n'Imana azomererwa neza nko merewe neza uyu munsi. Hama ibikurikira nuko abantu bumvise ko nagize ingendo. Ndibuka ko imaje amasengesho maze kugira ingendo nzigaye burya imaje amasengesho nagiye Malawi, vuye Malawi nagiye kubona umuvyeyi wanje mu buryo bw'impemu, vuye Malawi nagiye Nigeria. Birumvikana umuntu yakuza arabakarashika igihe cyose uzovuga kugiye Nigeria abayibaza kugiye kurondera imiti, nayo nyine ntavyazi ko ari influence ivyo yarabiye mu cinema. Ni gute yafashe cinema igira ukuri. Nigeria irakora ibitoro kubera iki batiyumvire ko ngiye kurondera aba petrolier dukorane business. Nigeria ni igihugu kiriko kiratera imbere kubera iki batiyumvire ko ngiye kuraba iterambere kugira ngo ndagigishe ko ndumwigisha yumvirizwa n'abantu benshi, ko ntigisha gusa abantu mwishengero, ko nigisha aba businessman kubijanye na business na Bible. Muri Nigeria nari ngiye kuraba intambuko zidasanzwe abakozi b'Imana bagiye baratera no kurabira hafi uko vyagiye biragenda. Cyo gituma nagiye muri Synagogue Church ya Prophet TB Joshua na n'ishengero rya Archbishop Benson Idahosa ariyo bita Benin. Nari ngiye kuraba umugabo Bishop Benson Idahosa nindatabizi ko yava ahantu atari no mu gisagara, ariko yanyiganye gisi n'ibikorwa biteye ubwoba by'ibitangaza. Nari ngiye kumviriza kuba hafi y'abagendanye nawe namaze amasandi konganira nabo, bariko baranyereka amafoto, banyereka n'ifoto ya nyuma ino ya nyuma yafashe imbere uko apfa yarabayeho kunuko biraryoshe kumva. Nari ngiye kwa Prophet TB Joshua madame we no akora ubu ego tugomba tujane no ku musozo w'amasengesho kubera ko imunsi tugomba tudugane nabo ku musozo w'amasengesho. No munsi nari ngiye Benin City, nari ngiye kuraba ubwo bwiza. Icya kabiri tumuntu nizera ko ivyiza bitegerezwa kubi wacu. Uravye amashengero yariya arubatswe mu rugezo ruri hejuru, none abantu bagomba ko ndabiraye kugira ngo nubaka ibintu vyiza. Ico ni kimwe. Ikindi ko experimenta kubirika abantu bakora ubushakashatsi bashoboye gukora ibirometero vyinshi bagiye kurondera aho Nile ituruka. Umuntu yaje kurondera Nile nga mu Burundi bw'amazi ameza agenda n'amaguru, aje kurondera Nile ayituruka kandi ataza kuyanywa yose. Ni gute jewe ntogenda kuraba abo bantu bagendanye n'Imana menye neza niwe busabane nko kwa Prophet TB Joshua. Niziki nize yuko Prophet TB Joshua yarafise ubuzima bwo gusenga, ico ni cyambere. Cya kabiri yarafise ubuzima bwo guca bugufi buteye ubwoba. Birumvikana kubirabiye kure umengo nibitangaza gusa ucumenya ino ya record yiwe. Ngiye kwa Archbishop Benson Idahosa nize kwinyota yiwe yari imwe yonyene abantu bakizwe, babonye ikintu cyose mvuga no sengera umugwayi ikimana ishaka suko akira nuko akizwa kuko nashobora gukira gasubira kugwa.
namenye ko buno bushobozi bwose mfise ndabitsindagira cyane yuko ari ubushobozi kugira ngo bwemeze abantu ko Imana iriho cyo ndabazana mu gakiza ndababwire Yesu batumbere Yesu tukiraho nyene bimwe mu bintu byashoboye kuvugwa ndetse bikanatuma hashobora kuba ihungabana mu bantu bagiye batandukanye baravuze bati inkomezi uronka ni za TB Joshua ati nawe akuvura ni nawe mushobora kuba mufatanya mu kurondera za nkomezi zo mu mwijima bo bemeza ko ari inkomezi zo mu mwijima ati nikimenyamenye wari waremvye ni naho wari wasubiye kugenda kwisharja kwisiramwo izindi zishasha mbashaka kumenya wowe nka Prophet Joshua uraha ibintu nk'ivyo biriko biraba muvyumvamo gute iyo bitaye kuba byarashikiye Yesu byari kumungabanya bihagije usomye neza Bible mu gitabo cya Matayo 12 bavuga ngo Yesu akoresha Beelzebul abo nabamubona babonye naho yakuriye we ni yanafata n'indege arakanu je mfata indege bamo batayifata bacabaza ko no mu kirere nagiye kuzana inyenyeri so Yesu rero yagenda n'amaguru bamubona ariko baravuze ngo akorana nande na Beelzebul ama Yesu avuga ngo nimba bagiriye gucya igiti kibisi bizogenda gute ku giti cyumye niko Yesu yavuze mucamake Yesu yaranteguye bihagije muri Bible yuko nzohura n'abantu ba mvuga nabi ariko kandi yaranteguye bihagije reka ndakabashingira intaye kuko ntako ndavuga n'umusi numwe je kimwe Imana ingirira ubuntu ntangura gukoreshwa cyo gihe nakora ku mashure sengera abana bakadawa bakabohoka acaca amezi nk'atandatu atakintu na kimwe kiba cyo ndavyakira kuko sivyo vyanzanye muri Kristo je cyanzanye muri Kristo ni Yesu yamaye agakiza je ndi bize nubwo buzima bw'agakiza na relation n'Imana kugira ngo nzobane nayo mwijuru ama Yesu abonye uwo mutima w'urukundo n'umugambi yarafise isi tarabaho ararekura ubwo bushobozi nyuma y'amezi 6 atana kimwe mbona ata n'ubushobozi ndabumwe mbona buboneka bifata ibisanzwe umunsi umwe ndi mu nzu kwa my sister acaza umuntu umuvugisho ariko avugana na namushikanje aramubwira ngo aravugana cyarampindukira arambwira wigeze gukoresha urabona abantu buzuzwa batembagara ubona ibitangaza hamucumenya aciye amezi 6 nana kimuri kurabona uri kuribaza ngo vyagiye goya nivyagiye Imana yagomvye igutunganye kuko imaze kukwereka ivyizo gukoresha ahubwo ivyo nyene nizo zo ingorane zawe abantu bazokuvuga pana kubera ko asambanye abantu bazokuvuga kubera pana kubera ko anywa inzoga bazokuvuga ivyo bitangaza nyene rero ni munca makena risanzwe nzi neza ko bizobuko nyene ama ugiye kuraba ubuzima bwa Prophet TB Joshua muri Nigeria nuko nyene byari bimeze ko nabo nyene bavuga ko akorana n'amangetengete murabizi ko nigiye yapfa baramukoreye n'ikiganiro ibaza abantu bavuga nabintu wapfuye cumenya ko batako bararondera TB Joshua bako barondera resultat TB Joshua ashoboye kugaragaza hama abantu bakaca bamenya ngo nimba bino nivyo biri ku Mana rero nta mpamvu yo kuja kupfumu reka duhungire kuri Imana kuri je naco bintwara gusaba imbabaza iyo numvire abatarakomera abantu batarakura mu gakiza abantu bari kuba bako barakizwa abantu bari kuba bako barabona ivyo bintu bakavuga ngo haleluya bakaba barazibigwa n'abandi biribaza ko bibabaza Imana kurusha ukuntu bimbabaza kuko jewe ubwami subwanje n'ubwiwe yarabumpaye ndabukoreremo ahubwo hagoye abo bantu nguko bavuga muri Luka ibitsitazana bizobura kuza ariko aragowe bizana birika kivuga ngo ni vyiza ko bamushira ku rusyo bakamuterera mu mazi sindamenye umunsi Imana izoterera mu mazi abantu nkabo cyo gutuma ndabasenge ngo bakizwe bareke kuzibira abantu kuza kuri Yesu kuko baje bataje ndumuvugishwa baje bataje ni Imana source yanje ariko iyo bataje bo baratakaje n'abantu bangaye bari muri eglise uyu munsi bavuga ngo iyo nari kuba nabimenye nari kuba nje kare baranzibiye barambwira ngo umunyamareba umundi mama yavuze yambwiye ngo bamubwiye confess amano 8 umunsi umacaza mu ishengero nambaye sandale avuga ngo je nari confess amano 8 ese oh my god ariko abantu bavuga so ngiri mpuwe cyane kuri abo bantu kuko nigiki gihinduka kuri jewe kuva bavugiye ndi wawundi bavuze ngo nagiye Nigeria kugira ngo mvyibuhe kubera iki batoreka gufungura nabo bagende Nigeria bavyibuhe ko umuntu avyibuha kubera ko ariko arafungura ko umuntu avyibuha kubera ko ari pose kandi ko umuntu yonda kubera ko ari muri jeune kuko kugwara vyo turabisigiye abagwara bashaka kumenya zimwe mu nyigisho mutanga ndetse n'abasanzwe basengera muri Sabaoth Church bakunze kuvuga ko batagwara bakunze kuvuga ko bobo ingwara bafite undi mugabane bazishizeko mbega iyo tubonye bari mu bitaro n'abagenda baragwara hajya hoho nkuna kuba abantu baheza bakavuga ati zanyigisho abagabo batanga biraheza bigatuma ni biri no mu nyigisho nigisha ni biri no muri doctrine mvuga ariko biri mu bintu natura ni gute nubwira abantu ko batagwara kandi barevye nubwo nubwira abantu ko badakena kandi bakenye
sinobabwira ko batagwara bagwaye, ariko ndababwira kwimenyereza kuvuga ivyo bashaka kuruta ivyo badashaka. Dawudi ni yavuze ko atazopfa. Niwasoma muri Bible, sinzopfa nzobaho. Nabamaze ubukuru bworaho. Dawudi ari Dawudi ni ikinyoma kuba icyo gisoma inkuru ziwe. Abantu badatahura kuvuga kwa Bible bazokama batsitara n'imvugo z'abandi. Bibiri ivuga ngo ubasha bw'urupfu n'ubugingo biri ku rurimi. Je kimenegeze kuba mu modoka ngifata bisi, ubu ndashobora kwifata turi kumwe n'umugabo umwe sanga atangiye kuvuga ivyo nyene, ngo abantu baravuga ngo nibagwara kandi ugasanga baragwaye, abantu bakwigira abantu. Ndamubaza muze, none mupfuye n'imvugo cange mupfuye n'ikindi? Ndavuga ninavuga ngo nta singwara hama bigashika ngagwara ngabana nyivuga singwara, ndiko mvugana nawe, ndiko mvugana n'ijya ngwara, kuko ubasha bw'urupfu n'ubugingo buri ku rurimi. Nisemo gukoresha ururimi rwanje. Abantu abagwaye baragwaye, ariko nigiye ngiye kubikora umugwayi ndamusenga vuga ndakize, niko ndambwira avuge ndakize, niriko ndamusengera akaca shingi naye ngo ndakize, kuko ico yavuze kimubereye inkomezi. Uyo mugabo ndamubwira no we ko gwizara kugwara babingorana, ucugura paracetamol utameneka umutwe, ucugura imiti utarameneka umutwe. Imana kubera kugukunda nizokomera ko ibinini vyononekara, ikigure kugware kugira ngo amafaranga yawe ntiyononekare, kugira ngo binywe. So yo rero simwe mu inyigisho zanje ziri clear. Nizo zanje ziri mu kwezwa guca bugufi no kwihangana, zibwira abantu Imana irera natwe twere. Inyigisho zanje ziri mu kubwira abantu muce bugufi, nabwo buzima twerekana. Zigisha abantu mwihangane mu byo muri ko muracamo, mu byo bocamo rero ingwara zobamo. Iyo rero bikise umukristo akagwara, twe tuvyita ngo yagwaye gusa, tuvyita ngo Imana ishobora kwimucisha ahantu kugira ngo imukomeze imutego muri kazoza. Ariko na n'umusi n'umuntu agara kuri microphone ngira abantu bataragira ukwizera guhambaye vuga ngo ntimugwara. Kubera iki nsengera bagwaye? Kubera iki nja kubitara? Kubera iki ngira umuntu genda ubaze kwa muganga? Kubera iki nsengera umuntu bakaca mu bavuga ngo subira kwa muganga yagupimye kugira ngo abe agupima kugira ngo nina itwi naye, kuko waremeje iyo ngwara igihe muganga yikubwiye reka wemeze kwa muganga kutakigwaye. Bije kwa muganga ni biri mu nyigisho, ni muri doctrine, ariko nivyo reka kuba mu mvugo zo kuyatura ko neza. None cyo babwira ko bose bagwara bazindukire mu bitaro, biri mu vyo natura, ni biri mu vyo nigisha. Thank you. Nuko Prophet Joshua uri umwe mu bashoboye kuba bari hafi y'umwe ndavuga Modeste, ivyamushikiye warabibonye kuca yatura, kucaja kuri TV akanabivuga, akavuga ko vyashitse akagwa mu caha, ari nayo mpamvu yabarahagarika. Hajya kuri Prophet Joshua wowe wavyakiriye gute? Ico kibazo narakibajije n'abantu benshi, and I love that man. Saje nkunda umukozi w'Imana wese muri kino gihugu, cyavuga ko ndamukunda. Dubai turagize imyanya myiza, ukuntu ndavyakira n'ukuntu nto vyakira burya n'ubifise inkomezi nyinshi, ahubwo nigiki yavuganye n'Imana. Baramuzi, abamuzi barabizi ko bamubonye ko vyinshi vy'Imana kandi bamubona ko vyinshi vy'Imana, bizere ko afise icyo yavuganye n'Imana yiwe. Icyo yavuganye n'Imana imuhamagaye nico ciza. Biri navuga ngo ni gute winjira muri affaires z'abandi, ngo umukozi azogwa imbere ya shebuja afise boss ariwe Jesus. Alors kuba yamuhaye burya burongozi kandi kimino bivuga kuko yahawe urongozi. Urazi nk'ubimana yo kubwira ngo uduge yajya ejura kijya kibambazi mu gusohoka Imana ikakubwira we cyangwa icyo kibambazi ukaduga kuri icyo kibambazi, yari kuba wewe wibwiye nari kukubwira manuka ngaho nukomereke, ariko ari Imana ikubwiye ngaca ndakubuza ngo mbi ntambara nande kugira ngo ugire amahoro, ndakure kuko ivyo Imana wavuganye nayo, kuko ibigomba kukwigisha kuguruka. Imana ishigwe hejuru. Hari bamwe bavuga ko kuba yarashoboye kwatura akabivuga imbere, ushobora kuba ari imwe mu zotirimutse ishengero, yari kwicara hamwe icara n'abajenama bo bakabiyaga ari mu ishengero indani. Nibaza yuko ntuhagarara kuri vyabo, kuko je Bibiliya iranyemeza ko umuntu ashoboye guhitamo, no muri Bible biriho muri Yakobo 5:16 mwaturiranire ni Bible. So iyo umuntu avuze ikintu kubera ko aciyumvira deja Bible iravuze, amana avuze cya kabiri n'Imana yavuze. Ibaze rero Imana yavuze yavuganye nawe, nta mundi muntu akaca agomba gukosora Imana yavuganye nawe. Numva ko yabazanye ngorane igihe umuntu avuze ngo Imana yambwiye uzoca ukwepa ucumurekera Imana yiwe, kuko ushoboye kwinjira mu nkurane zitakuraba. Nimba Imana yambwiye navuze, Imana irambwira twenga gaca ntwenga turi mu nama y'abantu kanaka peut-être muri oni, ukacuvuga Joshua yagize nabi, abantu baramuzi ngo umuntu yiyubashe nuko yatwenze nk'umunyagihugu. Ubwiye jewe cyangwa ubwiye Imana yambwiye ntwenge. Akenshi bakunze kuvuga bati abantu bariko barerekana ubutumwa bw'Imana bacishije mu bitangaza cyane, ati muhitondere cyane. Hari n'abakunza kuca basoma wa murongo ati benshi mu gihe cyanyuma bazoza bakora ibitangaza nk'ivya Yesu, atariko
atariwe mbashaka kumenya wewe nka Prophet Joshua iyo uri kurakora bijya bitangaza abantu bagakira ingwara zigiye zitandukanye mugaha kagaruka bakavuga bati arafise izindi nkomeza akoresha. Hamwe bivuze rero umuntu adakora ibitangaza birateye ubwoba, bivuze umuntu asanzwe abikoreramo birumvikana kuko nanjye no bivuga ni byiza mube maso naho ibitangaza bihari abako Yesu Kristo akora vuga. Umuntu umegeze kumbwira mu kibazo kanaka ngo yarose abamarayika, ndambwira umumarayika warose yakubwiye nde? Yaje kubwira amakuru ya Yesu. Nimba atakubwira amakuru ya Yesu wirukana iyo ni demo kuko ashaka aba Mikaeli generation yanje turuna kuri Yesu. Nimba rero Yesu Kristo ariko aravuga bitangaza birakagwiye, ariko iyo Kristo atariko aravuga, Yesu atariko aramamara, Yesu atariko ariko ararondererwa abantu, aho hari ubwo umuntu atinya aho hantu natwe turabikigisha. Ariko iyo bivuze umuntu adakora ibitangaza cyamenya ko ari shari aragaragaje byaraza. Bible dusoma iratwereka yuko Imana ikora ibitangaza. Deja Imana ni igitangaza. Gute rero ndo kwegera Imana nariko ndabona ibitangaza byawe. Kindi cya kabiri nta muntu n'umwe atebera ibitangaza. Urazi gituma abantu bizera kubera ko bazoba mu nzu. Icyo ni gito gitangaza ikasaba baraciteze muri kazoza. Namu ikana bivuge gute nta muntu n'umwe ari ku Mana atuteze igitangaza gusa birabitana kuko yarananiwe. Umvise ko Yesu yamutabara kuba yarananiwe kuwe nashoboye agomba igitangaza gituma ashoboye. Ni Yesu amushoboza. Zitetre ni forme y'ibitanga. Nta mukristo numwe yakurikiye Imana adakeneye ibitangaza. Uzomubaze kubera kuri muri Yesu. Yesu ni wangiza. Icyo ni gitangaza. Yagukijije gute? Yarakubiswe kugira ngo mbe. Icyo ni gitangaza. Ni giki kitari gitangaza muri Christianity? Nta kintu na kimwe mu shengero ry'abera kitari gitangaza. Ugukizwa kwanje ugitangaza. Ugukizwa kundi ugitangaza. Ukuba pasteur kwa pasteur. It's a miracle. Numusani kanaka muri kahise, numaraya kanaka muri kahise, nigisuma kanaka muri kahise, none kuba ari umupastori si gitangaza. Numunyamanyanga kera muri kahise, kuba ari pastori si gitangaza. Ngo okay namanyanga yegeza akora. Kuba ahagarariye Imana peace, adafite ifoto yayo. Kuko uhagarariye president, ukaba ambassadeur, uremeza kuri signature yagusinyiye. Cange mu nama mwabanye n'ifoto zikaboneka. Ugace uvuga ngo uhagarariye Imana, nutwereke n'ifoto yayo. Ugacebaza ko atari gitangaza tukwemereye. It's a miracle. Gusa ibitangaza biragutana. Ibitangaza rero bita ko turandera ibitangaza nta numwe atari gitangaza. Nta muntu numwe mu ishengero atari mu gitangaza. Umama yaje ava muri agacitangura kuvuga mu ndimi zitamenyeka. Nigeze aziga icyo ni giki. Ni gitangaza. Umuntu aricaye ariko arumviriza ubutumwa ararize. It's a miracle. Mama unalia nini hapo? Na kintu na kimwe n'ishengero atari gitangaza. Yo ndatangazwa n'abantu bavuga ko turi mu bitangaza kandi je nizera ko turi muri introduction y'ibitangaza kuko tugomba tubona ibirengeje Yesu yakoze. Iyo baje baravuga gutyo bagomba kuduca intege, bagomba batubeshe ko twashitse kandi tufise inyota yo gutangura gukora. Ivyo maze kubona n'indamukanye Yesu yazuye Lazaro. Okay, Imana ishigwe hejuru bimaze kuba kuri jewe kuba mwizwanya Adela yagarutse amaze gupfa n'undi mwana bazanye mu ishengero video zirahari. Ikindi Yesu yakije umugore ava maraso myaka 12. Okay, ari umugore nasengeye mukanyosha acara kominduru nk'umuntu ariko aravyara ico kintu kirahakana cyo kimaze imyaka 10 Okay, Yesu yakoze abe ari umugore nasenga amaze imyaka 15 ataravyara afise abana ni benshi abo barashinga inaye nitwo barura ngo tubaheze. Ariko nivyo gusa Yesu yagendeye hejuru y'amazi sindagira siporo kwitanganya. So bareke kuncina kuko namajwi rimwe na rimwe nemeza ko ari ya Satani. Kubera iki agomba nyemeze ko nashitse kandi jenzi ko narashika. Wovuga ko hari ibindi bitangaza kibandanye gikora. Ningira kubona biseruka kuko ibyo navuganye n'Imana yini introduction zirinda mu kanyo. Nimba nari kubona aranyuzwe n'ibitangaza kuko iki nagiye kurara secret ya Benson Idahosa. Kubera Benson Idahosa umuntu yaguye ava ku igorofa ubwongo burasohoka arabusubiza ko gutya aravyuka umuntu ni muzima kugeza uyu munsi. Benson Idahosa mama we yarapfuye. Bishop Benson Idahosa ari muri Amerika. Bambwiye mama we yapfuye avuga ngo mumutware mushire mu cyumba. Bambwiye uzosanga yanutse ni mama wanje. Acarateba mari myaka 10 imisi 10 acaragaruka avuga mama vyukunekere cyane mama waravyuka. So sinda we are just walking. Prophet TB Joshua, it was very in the level. My spiritual father, major one. They are telling you begeze kugira umuntu munambye ngo naratakaje diploma yanje ambya ngo bunyene ngo bibone mu isakoshi. Mutayibonye namana mfise. Cyangwa bwira umuntu bunyene umuntu agomba guhamagara kuri phone. Hari abantu bafata ingorane nuko turi limite.
twebwe rero turanyotewe. Ari undi mugabo wambwiye muri Korea yafukama amasaha 28 atangiye gutambuka isi kajugunira. Hari abantu bakoze ibitangaza tukira Prophet. Bimwe mu bintu duhora tubona nuko bino bitangaza si kuvuga ko abandi batabikora, ari hari ukuntu bama bagerageza gushira mu muzingi mwebwe abakora ibitangaza bikomakomeye yuko ahani mwama mufise ivomo canke ico no kwita intanguriro cyane cyane ku bavyeyi bo mwita ko ari abavyeyi bo mwimwe bo muri biriya bihugu vyari ati kabuki baza hari ati nizankometse ni hahandi ati barafise babivoma ati bwa bufiri Mason bemeza byabi nyakwizimu bakorana ati baza kubitora hari bakabizana bagaza kubyemeta. Ndashima Imana ko umuntu wese avuga gutyo atagifise icyo avuga. Nakije muri 2012 mko spicum ndabwira ubutumwa wari umufumo wanje arakijwa cyo n'igitangaza. Umufumo wawe cyo n'igitangaza. Now ico gihe nta muntu numwe hanze narimwe deja na n'umuporoti kiretse kwishengera na sengera muri plein évangile yo shingina muri plein évangile ko shingina 2017 nakora igikorane Gitega. Nta muntu numwe igeze kumva avuga umuvyo mu buryo bumwe kuko nawe nigeze mvuga na none nari fisi cyo. Harakijwe abantu basamirene bose muzoba baze barakiza amaso. Hari umukobwa nabwiye wewe wasinye kontra Nigeria baranyoye amaraso ya dawa aradawa amaraso kuri terrain turi mu rupango rwa Maranatha vyabaye Gitega nasengeye umuntu video sirahari aradawa amasashe tuyuguriye tuyasangamo imisumari video wala pu ugiye kuri page yanje urayirondera cange ndayiguha dusigurire aho hose ivyo byose byaba ni ukuvuga ntiwari bwamenyane nabo narizi murabo nta numwe narizi nta numwe twari bwabonanye. Iyo umuntu atangiye kwikeka ko kanaka avomanu kanaka nuko yarondeye iyo mana Imana ikirindiriye kumuha akacibaza kwidatanga none nimba Imana ikomeye ni gute umukristo ushira amaso kuri tibigofu nimba Imana ikomeye kubera ko atokwizera ko Imana yabitanze kubera ko atokwemeza ko Imana bitanze it's normal. Igihe Musa yagarutse aherekana ibitangaza ndemeza ko ari abantu bavuze ngo bagiye hariya tuzaza uvuye mu bugaragwa bagiye kuyora ibintu iyo sizo kwa miliyoni kandi yose ni vyiza ko tuzana umuco apana kuri abo bantu ko tuzana umuco kuwabyo ivyo bintu kugira ngo nave yemera bijya bintu sino abo bantu bazokama bahari. Ayitari ndabona uyu munsi just enjoy uyu munsi as you are n'ubuzima ufise umunsi wogura vewit zibiri nuwo mugenda nazokubwira ko amapwente abantu ufise ingorane n'ibintu binini kandi abantu bose bagira ingorane n'ibintu binini bibato mu mutwe. Guys nibamvugishwa ko ejo nkagura imodoka abafana ba Magic ntimuze muvuge ngo urumva ngo Kent asigaye aja ndi kumwe n'umukozi ariko ayibasigurira kozi bitangaza ataratangura kumenya uno munsi ariko adushingire nawe. Of course je natangiye kujanwa mayere ko mu ijuru ntavuga nababwira abantu Imana ari ibintu ndukije kuvuga kwera urukundo gushe kuko nagiye kubabwira ngo nabonye Imana ukuntu umukristo atarabona Imana aca yibaza ngo nasenga ari ibintu tutavuga ari ibintu biri mu bitabo bizosohoka twebwe tumaze guhaga kubaho tukajya kubana n'umwami sange Yesu aje akadusanga dukora igikorwa tegerezo gukora cyo gukaza Yerusalemu amena Yesu Kristo jamya kijihungu ari ibintu tutavuga ari ibindi bitangaza genda urabe kandi biroroshe abantu bagende mu video bigiye nakora muri Calcesi icyo gihe cyose na numwe yarazi ivyo vyabo sebo mu byo bw'imwe kuri jewe so batangiye kuvuga ivyo babonye ariko ni jewe nakuze ndavuga oya harageze ko ngira umukonseil harageze ko ngira umuntu amanura reka nakubwira ukitandaza itomate nukeneye comptable ariko umunsi uzotangura kugira societe ukeneye comptable en account n'umuntu nushira ibyago kugira ngo akubwire tonde bino bishobora muri isi je natangiye kurondera mu vyo buryo bw'ingendo bino naze pabuka no mana nyereka uwo washizeho kugira ngo ambere conseil nyereka umuntu washizeho kugira ngo ankankamire nkangu none nimba nakoresha ivyo byose numva ko umunsi nari kwita Imana y'abantu reka nakajyo ko guca bugufi. Umuvyeyi ni kibanza cy'umuntu cyo gucira bugufi ni kibanza cy'umuntu cyo kuvuga ngo ndafise umuntu yongosora nanje ibaze bijya byose nakoresha abantu umwana kazuba bijya byose cyaba bibaza iyo nari kuba peut-être fils nanje umuntu uvuga ngo ya Imana yashize urutote sindi Imana y'abantu nanje fise umuntu nubaha ubwenge utsanzwe mu mitego ko umuntu adafise umuvyeyi nibo binjiye muri confusion kuko abayibaza ngo niwe Mana y'abantu abayibaza ngo byose ni suse iwe nakajyo ko guca bugufi avuga ngo
ibi by'abavyeyi nibibaho ngo Imana niwe muvyeyi wenyine. Ushaka verse biblique bavumbura muri Matayo ngo ntihakagira umuntu wita data canke wita ko mwebwe ukumva uko muza kuvuga ko bagira abavyeyi banyu ariho hazira kubafata nk'Imana zanyu nko. Bibiliya ivuga ngo ntihakagira umuntu wita data ariko agira umuntu wita umwigisha. None papa wawe mwita gute? Mama. Iyo Yesu ariko aravuze muri context. Paul avuga mu gitabo cya Korinto gice cya mbere cya Korinto gice cya 4 kuva 14 umanuka avuga ngo ni nko mufise ababara benshi, ni mufise baso benshi, ni je nabavyaje ubutumwa bwiza. Timotheo yari kwita Paulo daddy. Nama tugende kwa Elisa. Elia aragiye mu ijuru. Elisa yavuze gute? My father, ahubwo tuvugana biki? My father, mighty defender of Israel. Data, wabere Israel umurinzi. We Elisa, umurinzi wa Israel ni Imana. Ko bari kuvuza Elia. Imana yerekanye mu kurinda Israel ikoresheje Elia. Ikintu kibaroshe ni cadre gusa mentalite na esprit d'infériorité. Mbega kuri bano badatahura cyangwa bakavuga ko bo bafise abavyeyi bo mu mpene. Bobo ari abapastor datewe asenat mugabo nta dadifisi nta muvyeyi mvuga ko mfise ashobora kugira Joshua canke bo uhizugo uravyakira gutyo we nka prophet Joshua. Icambere ngoma nakwemeze ko abantu bose bitwa pastor bitwa pastor mu rugero rumwe. That's ko biza kuzana confusion. N'abantu bose bitwa bavugishwa mu rugero rumwe. Muri Bible ariyo bitaga major prophet n'aba minor prophet. Turekane n'ivyo vyake takubaza. Bibiliya ivuga ngo Efeso 4:12 bamwe yabagize intumwa, ninde yabagize? Imana yonyene. Abandi yabagize abavugishwa, ninde yabagize? Imana yonyene. Abandi yabagize abavuga butumwa, ninde yabagize? Imana yonyene. Abandi yabagize abapastor, ninde yabagize? Ni Imana yabagize. Sugira ngo baravuganye nayo. Abandi yabagize abigisha, ninde yabagize? Ni Imana yonyene. Yo ni Imana. Uratanga ishengero. Ni wowe Imana yagize mwungere w'iryo shengero. Ariko ukeneye abantu bagufasha kurongora ishengero. Hama izina nyaryo bita n'abapastori ariko mu ncamake n'abarongozi. Imana ni yagize abantu bapastori. Hamuvuze bakeneye abantu bafata kurongora ishengero. Nazanga Imana dutoruyu ninde bagize pastor? Wewe canke ni Imana. Ninde bagize mu ncamake ikintu gishoborosha. Imana yonyene babonanye nayo byayo. Bivuze ngo ni uba wabashize. N'umuntu yashizeho organisation. N'urutonde andi muri Bible babita abajeje kurongora. Ejo abajeje ku president ariko kugira ngo imvugo iguma ari nziza kuko isi imaze kumenya ko umuntu wese ayoboye abantu ari umupastor ucu bitanga pastor umuntu avuze ko adakeneye data adakeneye umuvyeyi none ugomba gurisha kuri ko Elisa yaramukeneye kubera ko Imana ari yabyeyi yantorera Elisa. Umuntu rero bisaba arabe neza yavuganye n'Imana ajya sivuze je I tell you ari ibintu bavuga gacamenye aho bageze ari umuntu avuga cyaba uyu arivuze none umuntu avuze ngo ibitangaza nibibaho je kuvuga ko atabona ibintu naje kuvuga ko ata Kristo ariko aravuga ko kuvuga Kristo n'uwizera Kristo akora ibirengeye ivyo Kristo yakoze kurambika ibiganza ku bagwayi bagakira bije tubise iyo nakatunga ibintu byo gukiza abagwayi nibibaho naje kumbwira ko atarubizi icamake abantu iyo bariko baravuga batumenyesha urugeze rwabo kica tubwira imburu tugire gute tubigishe bo oya kubera ko bafatira mu vyacu ivyo tuvuga reka dukora ikigo bazokwigira mu handi ko tumenye ko bari mu bongere tukira uravuze ati abadakora igitangaza bahejeje kuvuga ko urugezo rwiwe ndashaka kumenya mbega tugarutse mu gatoya ukubera iki bakunze kuvuga ati burya bushobozi bw'amavuta n'amazi kubera iki bama baca hajya bashobora gukora igitangaza mbega baba bakora igitangaza ko rikajya amavuta n'amazi bitokoreshwa kandi ati hajya niho bacisha bw'ubucuruzi bwabo. Ni gute abantu bohungabana n'amazi kandi bozi wabo ivyo bisaba ko bivuga umuntu atigezeyo kubera ko yamenye ko ubushobozi bumukuru buhoma ari amazi akababazwa n'amazi mwicu. In fact simisi yose nkoresha amazi kandi uraba amazi bayanzanira ndi mishengero kacabwanzanira amazi je ndafise Imana yavuganye naco ndaruha cyane ndakora cyane nibuka kuri uwo muruho Imana imaye grace irambwira igihe cyose uzovuga ubutumwa amazi azoba kugucana uhejeje kuvuga ubutumwa ukayanywa uzogarura ingomezi zose cyo tumongora nabe none uje namenye ko ayo mazi Imana ubwayo yayamaye nk'amazi yongarura cyo ingomezi nigute batsinya kuyaguha wowe nimbana abonye ko uri faible amanina yaguha ugatabara ari ngora cyo ni cyakabi simisi cyo nabwiye abantu age ndigisha Imana iri kumwe na Musa iravuze ngo ramvura ukuboko kwawe. Imana iri kumwe na Joshua abantu bashirikire Imana nimenyegwa uravye neza abantu bakira si bose goresha amazi.
cyo gituma umuvugishwa n'imviri mukore kukubaho mushire ku kiganza ku mutwe cece ku muraba akacagwa kubera icyo tavuga ko turababaka ni uburongozi bw'Imana mu buryo nyabwo ishima kuduha ama by'ukuri sinibaza ko yoba ari wisdom yibo navuze ngo kubera icyo bacisha ubushobozi muri amazi kandi dufise Yesu Kristo yafashe ivyondo n'amata tujye kuri icyo tuza gukira abaganga tujye kuri icyo Yesu Kristo yagize Jesus acafata ivyondo Yesu amatu ayashira mu maso y'umuntu tujye kuri icyo bacacemera bacavugana amaso se bayamaze Elisa baramubwira ari amazi atera uramba yafashe umuntu acafiyasokako usokako n'induri ni Bible abantu rero badasoma Bible bazora kibarige pi ahubwo je nibaza yuko itsindigiye peut-être Imana ibishatse bazokwikusanya abantu maze kuva yaravuga cyo twicara tuganire nk'abatwenga tuneze bazosangana n'inyishu nimwe dutanga kirese bibirivuga ama umuvugishwa bivuze ngo wewe uremeje ko ari nko hamwe twozana umwe mu basanzwe bavuga ko ibyo mwe mukora atari byo mukicarana mugakurana ikiganiro mwerekana ni umwe wese agasigura ibyo akora n'umurongo muri wewe nka Prophet Joshua Code cyo kiganiro kiza anyemereye ko tugomba twamamaza Yesu Kristo twese kubera ko tutokwicara kandi ari Yesu kavuga tuvuge par exemple twamamaza Yesu tuzana umuco w'uzuru twogani ariko ari guharira sinonite oya tuzobaganira mu wito atento ndashobora kuganira n'abantu biranyaryoshe tukasohoka amaze kugwa partition amaze kwakira ubundi bubaje grace yo gutangura gukora na cyane cyane I am sure for icyo ndagisiri cyane kuko Paul avuga ngo ndaje vuba mu gitabo cy'abaroma ndaje kugira ngo ndabempate ndaje kugira ngo tuhana interme y'ikirundi ragoye vous empatez les dons spirituels cyo ngo mu windimwo tubiganire ndabereke ko bishoboka kugira ngo ubuzima mu bube mu muziko buba nuko Prophet mbere yuko turangiza ikiganiro wavuze ko nubwo biruko hari abashobora kuba bavuga wa mu Kristo wawe atari bace mu zindi nzira atabantu bategerezwa kumva turashaka kumenya uno munsi umuntu yomenya gute gutandukanya ati uno ariko arakoreshwa na Yesu uno nawe ariko araca mu zindi nzira kuko si rimwe si kabiri tubona hari bamwe baza bakerekana ati uyu yari mu manyanga ati nikime yamenya araba yasambanije abantu bo mwishengero inkoni y'Imana ikamukubita rero mesuru wowe nka Prophet nikihe kintu umukristo mushaka canke wa wundi agomba kuza kuri Yesu yobatandukaniriza ko n'abajya bigimya yaryoshe reka novize hagati sakonza n'umuco gituma yasambanye yari umunyamanyanga kuba yasambanye yaraguye bisuba ko ari umunyamanyanga ko abagabo basambana ko ari abagabo b'amanyanga yaraguye igize abantu ko batahura ko umuntu yohura n'icyago akagwa baca bamubwiza n'ubusa uyu munsi uvuze nabi bisubira ko ari ubuzima bufite mubi usuka ngo uwo munsi bagaciye so na makosa komeye kubera ko umuntu yasambanye uzigira ngo ivyo yakora byose atariga ashobora kuba yarakoze yatewe no kuyatewe mu bantu abakristo nabo bagiye bakora ibya baragiye kubonyana n'ababwira Imana irababariye kubera iki batotabura ko nawe nyene yatewe bamubariye wandanye rugendo cyo nikindi ariko kandi abanyamanyanga bari kandi bazokoma bahari muri muzi je nibaza ko ingorane itari ku bakozi b'Imana b'amanyanga ndi ku bakristo b'amanyanga kuko ukristo ukurategerezwa gukurikira Yesu yategerezwa kurabaje atabarondera je arondera Yesu akambona nk'ikoresho Yesu yarungitse cyo dukorera amaso yiwe nayo akore kuri Yesu ugashire kuri je sindi Imana yi alo umukristo ashira amaso yose kuri je bakareka kuyashira kuri Yesu niwe mukristo w'ikinyoma kuko umukristo ukuri nizera umuntu yizera Imana alo nico cyonyene cyo dufasha je Joshua Ningabo nimenga bazokoma bari uzonahura nabo ndahuye n'umuntu ariko aravuga Yesu ubushobozi bwa Yesu agaragaza ubushobozi bwa Yesu ngumiza amaso kuri Yesu kuburyo umwe neza kuvuga ibitanya na Yesu stop chamagari abantu baba bakristo bukuri barekana no kuvuga abakozi Imana b'ibinyoma baba bakristo bukuri Joshua nagakoresho ka Yesu nimba ndagakoresho ka Yesu tugahura wewe uhuye niki uhuye na Yesu wawe yafashe urutoke rwiwe aragukoze ko Joshua nagakoresho ka Yesu utushimira Yesu nitwa baba Kristo bameze gutyo nkamanyanga zo gutera ariko twa baba Kristo umuntu arakubwiye ngo kugira ngo kire amburi muzi duzabane uyo mukristo abinyotewe nawe nyene niko tuyovyemera nimba ari umukristo tuba bakristo bukuri niko guhagarika amanyanga nuko mu kurangiza twarabonye competition kirategurwa
na cane ikibazo cagumye kigaruka nuko benshi bari biteze ati kumbure tuzobona baza gutora za mpano zishasha babandi bakicaruka, ariko twagiye kubona harimo abantu vyari hangange bisanzwe tuzi, ndavuga aba Pasteur Lopez, ba Dudu ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Kubera iki tiyumvira gutora abantu tutari tuzi bashasha za mpano zo munsi? Ni igicapo cy'ivyuzuye nagomba mvuge kino kintu. Igicapo cy'ivyuzuye na objectif y'vyuzuye Imana yampaye iya mbere nuko hari umunsi wa Yesu Kristo mu Burundi no kwisi kumisi igenda bazongibona. Ca kabiri akaryo keza karankontre y'Imana n'abantu mu buryo budasanzwe aho Imana ikorera abantu batandukanye. Ca gatatu umunsi w'ishengero muri rusange n'indi shengero ari shengero nekwe kuboneka Joshua wenyine kandi twarahezagiye mu mwaka wose n'abakozi Imana beza bagije kuvuga Imana kandi kajyo badudu baraduhezagiye. We are blessed with these people. Alors muri kajyo rero kavyuzuye byari byiza yuko tuzana abo, ariko ivyo vyiko twofasha bataraduga biri mu migambi ikomeye gushiraho n'amasudio, biri mu migambi minini dusanganywe ubuzima twahisemo n'ukuri bitegure abariko baraduga turanyotewe gukora competition zabo kuba amatrofe, ariko iyi sina competition. Ikihe cya competition tuzozana bataramenyeka, ariko iyo si competition vrai. Iyi ni uko no guhagarara mu ishengero je ngavuga muri uyu mwaka n'ukuri ishengero rya Sabaot ryarahezagiwe na Pasteur kanaka, Pasteur Lopez par exemple Angola, ariko nase yuko bikora Sabaot Church tavuga reka domagare abantu babimenyereye domagare Big Joe asanzwe ari mu ndirimbo adasingira muri Sabaot Church ari mu Christophe Sinayizize reka domagare Christian Savye amazina ya 21 akora ivyaho kandi ripisanganiro abindi yawo kadomagare uwundi muntu wo kuri Rwanda Center par exemple kugira ngo uyu nawe aje kuzana indi idea muri iki kintu. Tuvuga mugende muhitemo, jewe nani utoke rwanje ruri urajya abantu gende muhitemo hama uwo muzobona mwebwe tuzomushimire kandi abantu babitahure aho wadi mu gihugu kimwe umashobora kuba mbere nabo wa mbere hari kuko nagashimwe kavana n'amakriteri bafatiye. Rero kuri twebwe nta competition isigura ngo reka umusore indirimbo tuzumva edahe abo twashizemo n'abantu bo baduhaye indirimbo kuko si twebwe twazisohora nibo baduhaye indirimbo. Rero nk'ubu je ndasohora indirimbo gafite indirimbo twa ndumuyoboke wa Kristo igihe nayisohoye ufise droit wewe kavuga indirimbo nizo cyangwa sinzi wewe kuko ni wewe wayumvirije igihe nayisohoye nayiguhaye so ko yumvirije benshi tacaboneka umugwi nk'uyo w'iyo equilibre mu bantu bari umunezero mw'ishengero akavuga bagire reconnaissance no kudushimira, ariko batera gushimira abantu bo ahubwo dushigikire kugira ngo dume vyaguka ejo agira abantu bahabwa mu modoka. Mu kurangiza ikijanye ibintu bitatu bishoboka kugira bariko baradukurikirana kuri Magic ndetse n'abasanzwe bakurikirana kuri Sabaot ndetse n'andi batandukanye. Cyambere ngushimire kuko wewe na muhimi yera mukunganiriza shimire mu cameraman Imana imugirire neza. Icyambere ngoma vuga nta muntu yemerewe gusiba les 7 izo baruko ariko wa mbere yikorane kizobera ucinama kuri zone hajya kuri terrain kugira ngo numve zone cyo baza ko bava bagufata. Imana bari mugisha azo bari saa 7 azo bintu vyiza yemerewe gusiba. Icyakabiri nakivuze ndiko ndishura gumiza amaso kuri Yesu Kristo. Joshua ni gikoresho kandi Imana yokoresha cyari cyo cyose, ariko Yesu agume ari objectif ya icani abo tugeze. Biraboneka ko isi iri mu minota ya nyuma, turi ku munsi wanyu, turi mu minota ya nyuma. Twiyubare twese, umwe wese abe tayari, umwe wese yitegurira umuzo wa Kristo Yesu. Nibibaze kino kibazo benshi bibaza ngo ni napfejo uzojaye inyishura y'ifisi uca wihana mu ijoro. Ibaze iyo wari kuba wapfuye ejo uyu munsi wari kuba uri he, inyishu izoba reka rero numbereze ubuzima bwanjye. Imana ibavugisha. Yes, ndakubwira ko twari kumwe na Prophet Joshua niwe karatuganiriza kuri ibi na biriya. Ndabura ko yari mugana wa Kent, mugana w'Imana, mugana w'Imana, mugana w'abantu. Nyuma yo kuraba ikiganiro commentaire zanyu kwa kundi mu person n'ubwenge beheze bikadufasha kugira dushobore kumenya ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye. Asante sana, ciao ciao.